Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwaye tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya tuza kugaruka cyane kuba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimwo igisata ca politike ndetse na vyinshi yabivugwa ku bategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bati ese inyuma ndayishime ninde azoramutswa igihugu c'u Burundi mutindi gute Bunyoni yashatse kuba umukuru w'igihugu bimuviramwo ivyago. Hari vyinshi benshi bariko baravuga cyane kuri zuguruze mu bihangange vyo mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'amakuru tutari twemeza neza ko yagiye habona avuga yuko umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye nawe yo bari mu nzira zo guhindura ibwirizwa shingiro kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu nandi yose azoba ngaha mu gihugu c'u Burundi aje arakorerwa mu biro vy'inama nshinga amateka akozwe n'abashinga amateka nka kujya biba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika abene igihugu bagatora gusa nanone abo akaba hari ababaserukira bagomba kubatorera umukuru w'igihugu. Bamwe bati uwo no mukenyero Valentin Ndayishimiye yoba yimirije kuzana. Hari inkuru kandi zigeze kuja habona zivuga ba Petero babiri aribo Petero Buyoya ndetse na Petero Nkurunziza aho muri zo nkuru haje mu izina rya Alain Guillaume Bunyoni ahavuga ko ari we yakiriye Hussein Rajab mu gisagara ca Bujumbura ico gihe. Rajab yari yaje mu nama y'umuhari Forebu yabereye mu Burundi hari ngo kwigenekerezo ya 2022 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2018. Amasoka akavuga ko kuba ico gihe Rajab benshi bavuga ko yapfuye yishwe n'iperereza ariko bo mujyango we bakavuga ko yuko akiriko abandi bakavuga ko yoba anyegeye muri kimwe mu bihugu bikomeye ngaha ku isi canke se muri Afrika ngo yagendeye mu miduga ya Bunyoni bwari ubutumwa ku bari basanzwe bamuraba ijisho ribi. Inkuru zikavuga ko Hussein Rajab yamye ashaka kunywanisha abafise ivyo badahuriza ko cyane ko abatanguranye nawe mwiyubakwa ry'umuhari CNDD-FDD bama bashaka gufata Rajab nk'uwabo gusa ntibashake ko hari abandi bomwegera ivyo navyo Rajab akaba ataravyerekwa kuko ryari rindi shusho ryo gukomirana arivyo vyatumye bafata umuheto. Mukwanka rero iryo kumirana vyatumye Rajab azeza amabanga akomeye abandi barundi batahoranye muri FDD aho wasanga abajejwe umutekano wiwe mu mpimba barabahoze muri Paripehutu ahandi ibikorwa bikomeye akabituma abahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB canke se abahoze mu yindi mihari yagwana. Ugasanga rero amabanga y'igihugu nibisabwa guhindurwa ariko abizeza abatutsi b'ibururi bizwi ko bahoze canke bacegereye wari umwansi wiwe rutura ari we Buyoya. Rajab yasigura ko atari ubwoko bw'umuntu bumugira mubi ahubwo ko ari agatima tarekiwe. Paripehutu ya Misago yinjira muri FDD. Intwaza ngabo nka General Alain Guillaume Bunyoni, General Godefroid Niyombare, General Guillaume Nabindika zaramenyekanye cyane mu muhari Paripehutu FNL ishami ryitirirwa Misago Donatien akaba ari ishami ryiwe mu yandi yagiye ariyonkora kuri Paripehutu nkuru. Inyuma y'ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu kuri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'igihumbi 1995 bamwe bacitse ku icumu bahungiye mu bihugu bibanyi abandi bahamvya bene wabo ku rubuga rw'intambara mu mihari itandukanye. Uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD bwahavuye bumenya ivy'iryo shami rya Paripehutu maze yaratunganywa imikebukano y'ukuntu bojamwe kugira intumbero imwe y'urugamba. Amakuru akavuga ko kwakirwa mu bwato bunini bwa FDD arengeye mu Bunyoni yabifashe ko ari intererano idasanzwe ha CNDD-FDD ngarico gituma yabona ko akwiye gufatwa nk'udasanzwe. Mu vy'ukuri uburongozi bwa FDD bwemeye kwakira iryo shami rya Paripehutu kubera vyavuga ko ririko ririgenza nabi mu gihugu mu gusahura abanyagihugu abadandaza babategereye mu mabarabara. Iyo ngendo rero ikaba yaracafuza urugamba rwo guhabuza demokrasi kuko abo bahanganye baca baronka ico bogera ko mu kubankisha abanyagihugu mu gihe urugamba rwari rutanguye kubw'ineza yabo banyagihugu nyene kandi akaba ari bo barufata mu mugongo. Amakuru akabandanya avuga ko bivanye n'icubahiro Hussein Rajab yahabwa ku rugamba vyatumye Bunyoni yumva ko havuye umutama wa mbere hacakurikirawe nka mutama wa 2. Ivyo vyaragaragaye mu mvugo zimwe aho Bunyoni yakunda kunebagura ingingo uburongozi bw'umuhari bwaba bwafashe yitwaje ko atagishijwe inama.
nk'uko bivugwa na bamwe mu bahoze ku rugamba muri FDD bakavuga ko igihe Reverend Ndikuriye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD uyu munsi akomereka ku rugamba we n'abandi batatu bababaye rwose kugeza aho Hussein Rajabu afata ingingo yo kubarungika kwivuriza mu gihugu ca Kenya. Bamaze kugaruka ku rugamba rero bakaboneka nk'abihebuye kuko kazoza kabo mu vya gisirikare kasa nakatagishobotse. Ubwenge bwinshi Rajabu yarafashe ingingo yo kubaduza amapete bahabwa irya koloneli nk'iryo izindi ntwaza ngabo zikomeza ariko na Bunyoni arimwo kugira ngo ntibacike intege. Iyo ngingo rwose ngo yarateye ishari Bunyoni kugeza aho atyoza bakomeretsa bashinyagurira avuga ati Rajabu arantwenza none nk'aba baduza amapete y'iki kandi babaye bimuga aba nitwota tukaje mu idefire babona bazobishobora. Ngiye imvugo ya Bunyoni yarahatswe rwose gucanishamwe abagwanyi kuko haciye haduka icuka kibi aho havugwa n'abashatse kurasana. Mugabo indongozi z'umari zivyitwaramwo neza ihumure riragaruka. Ngariko Reverend Ndikuriyo vyaramubabaje cyane ubona ko yari yahaburiye n'umwe mu bajyango we ku buryo n'ubu vyanse ko ababarira Bunyoni. Hari abavuga ko atari Ndikuriyo wenyene vyagoye kunywana na Bunyoni. Hafi nka bose bo mubo Bunyoni yasanze muri FDD ntibamwerekwa kuko yamye ari umuntu w'inzigo akagira ubwibone bwo kwishira hejuru agakunda amaronko gusumba ineza ya bose. Bamaze gushika mu gihugu rero inyuma yaho uwahoze ari umuharubereye umugambwe n'urundi bakawutera iteka ugatsindira amatora mu mwaka w'ibihumbi 2005. Bunyoni mu batanguye ingendo mbi yo gusahura amatungo y'igihugu ari nako akunda ivyubahiro n'ibibanza vy'iteka. Amakuru ahari twaronse akavuga ko Bunyoni nubwo yakunda kuvugwa nk'umwe mu begereye inkuru nziza atari urukundo rwamujanyeyo ahubwo ku biharuro vyiwe ngo vyari ku biharuro vyiwe vyo kuzokwicara ku ntebe y'umukuru w'igihugu nk'iteka risumba yandi. Yabona ko yegereye inkuru nziza ari kumwe na Adolphe Nshimirimana bizomworohera kwishikira kuko kubwiwe yabona ko inkuru nziza aho bahoba nayo Adolphe akaba yarabona ko irya intebe imurengeye. Nubwo rero yarazi ko Rajabu ari we mutama w'ijambo muri CNDD FDD, l'homme fort du système CNDD FDD yarabona ko kwipanga ari nyuma Rajabu bitoroshe kuko kwa Rajabu ivyo bitakunda. Ubushashaye kibanza ntaco yaronka ariho havuye imvugo ngo uwipanze baramupangura. Ukabona ko Rajabu ariho atoshigikira amatungo n'intebe y'umukuru w'igihugu. Muranungu ukabona ko Rajabu ariho ari atoshikira amatungo n'intebe vy'umukuru w'igihugu vyoroshe biri mu vyatumye Bunyoni ashigikira ko Rajabu yakuburongozi bw'umugambwe. Mu kumwereka ko ubuhangange bwe wataho bwagiye nubwo yari mu mwibohero Rajabu yarigeze gutabara Bunyoni mu mwaka w'ibihumbi 2010 amuburiye akaza guhabwa isumu mu mfungurwa zo mu ndege mu rugendo yari kugirajemo mu gihugu c'Ubushinwa. Uko bamwe mu bihangange bashaka kwikura ko Bunyoni rero niko Rajabu yakinga akoresheje abatari muri uwo mugambi. Vyatumye Bunyoni abona ko atari ku ruhande rwa Rajabu ubuzima bwe atari ku ruhande rwa Rajabu ngo ubuzima bwe bushobora guhungabana ariko nanone akaba ataco Bunyoni yakora adashize k'ikiguzi. Ivyamushikanye rero kukuba igihangange cambere gifise amatungo menshi muri CNDD FDD. Amakuru akavuga ko nubwo yarunga amatungo menshi indoto yiwe yari yo kuzoba umukuru w'igihugu atayihevye ariko ico atamenye nuko ayo matungo menshi yawe kwari kumuzibira kugira ngo ntazosubire gusaba kugirwa umukuru w'igihugu. Inkuru zikavuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2014 mu nama y'ibihangange yabereye mu ntara ya Karusi bigukobo kwifata kw'ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Bunyoni yasavye bagenzi we ko ico kiringo bokimuha hako giteza induru mu gihugu no mu makungu ariko ntivyakunze kuko kirya kiringo cyari gifise ivyo kigamije nk'uko vyagiye biratangazwa. Amakuru akavuga ko uretse impamvu izi canke ziri ibihangange vyo muri CNDD FDD byari byararahiye birarengwa ko bidashobora kwemera ko Bunyoni abo mukuru w'igihugu bivuye ku bwibone bwiwe kuko babona ko yohava akoresha ubwo bubasha mu kwikizabo adashaka. Ivyo navyo rero babivuga bisunza amajambo yigeze kubwira abagenzi be mu nama barimwo ku kirimba kwa nkuru nziza avuga ko bagenzi be amafaranga atabafata bagumye basa nk'uko bahora basaba kiri mw'ishamba ariko wewe asigaye ari nk'umuzungu w'amafaranga arico gituma ari we akwiye kubarongora. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu akavuga ko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2019 mu nama y'ibihangange yategura uzosubirira nkuru nziza Bunyoni yari afise ikizere kare waza guhabwa ico kibanza ariko aza gutangazwa n'igenwa rya Varisito Ndayishimiye. Amakuru y'ibanga twaronse akavuga ko Varisito Ndayishimiye yatanguye gutegurwa kuzoba umukuru w'igihugu kuva ahawe kurongora umugambwe. Umwe mu bahoze bajejwe ubuzima bwa Varisito Ndayishimiye akiramuswa umugambwe akavuga ko bigeze kwakira intumwa za Hussein Rajabu.
ayo makuru nyene akavuga ko izo ntumwa zari zizanye ubutumwa bushimangira ko atacahindutse ku nteguro y'inyabutatu yubatswe uko Nkurunziza Rajabu Varisito. Inyabutatu ivugwa niyubatswe kuva bakiri ku rugamba ijanye nuko bari kubisikanya ku butegetsi n'ivyabona bidasanzwe vy'ukungene demokrasi yaharaniwe ikaboneka yibarutswe n'amasezerano yo guhagarika intambara. Hari inkuru zivuga ko iyo nyabutatu yo kubisikanya ku ntebe y'umukuru w'igihugu aho hatangura Nkurunziza agakurikira Rajabu nyuma yiwe hakaza Varisito Ndayishimiye, hari hongewe ko uwa kane ari we General Sirasi Ntigurirwa. Igihugu cha Tanzania n'umugambi uri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi nk'abaramuye CNDD-FDD mu kwibutsa ko bashigikiye iyo nyabutatu uwahoze ari umukuru w'ico gihugu Jakaya Mrisho Kikwete igihe yaza himikwa Ndayishimiye yaribukije ko acibuka uko Nkurunziza Rajabu na Varisito bakorana. Ayandi makuru y'ibanga twaronse akavuga ko ari amasezerano yoba yarabaye mu mugambwe CNDD-FDD ajanye no kungene abazoba bakuru b'ibihugu bo bisikanya hisunzwe amadini nk'uko bigenda muri Chama cha Mapinduzi. Ivyo bikaba vyatanguriye muri CNDD-FDD aho amasengesho mpuzamidini yatanguye kuba nk'itegeko kuva bakiri ku rugamba. Kimwe mu vyatumye rero huba kunyabutatu Nkurunziza umukizwa, Rajabu umwisilamu na Varisito w'umukatolika. Amakuru akavuga ko bivuye ku kajagari Nkurunziza ateje mu mugambwe CNDD-FDD niyo bigikunda ko ibiringo vyubahirizwa vyatumye n'urutonde rwo kubisikanya ku ntebe y'umukuru w'igihugu rutabandanya nk'uko vyari bitegekanijwe. Amakuru akavuga ko inyuma yo kuronka amatungo menshi rero bahavuye biga uko bagabangabana ibibanza vy'iteka mu butegetsi bw'igihugu, bamwe bakazokukurukiramwo. Amasoko yacu akavuga ko ibihangange bimaze kwankira Nkurunziza izina rya Pascal Nyabenda Bunyoni yaciye asaba ko ari we yoserukira CNDD-FDD mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020 bagenzi we baravyanka. Bunyoni yobanga kandi yaratumye intumwa kwa Hussein Rajabu mu gihugu ca Tanzania kugira ngo abari watanga izina rya Bunyoni, ariko Rajabu ntiyavyemera kuko kubwiwe amasezerano y'inyabutatu yategerezwa kubahirizwa n'ubwo hari ivyari vyarahungabanye. Mu nyuma rero Rajabu ngo yoba yarabwiye vya bihangange ko batokumira rwose Bunyoni, ahubwo benshi batamwerekwa canke bamufitiye inzika kuva bakiri ku rugamba, ariho Bunyoni bamugira umushikiranganje wa mbere. Icababaje Bunyoni nuko amakuru adushikira bivuga nizo ngingo Rajabu afata zimeze nk'izidasobanutse. Mu kiringo ca gatatu c'umwisi Petero Nkurunziza atasohoka igihugu, Bunyoni yaragerageje kuja mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama serukiye leta y'u Burundi. Urugendo rwe rwahagaritswe ageze mu gihugu ca Ethiopia, gakaba yashaka kwerekana ko ari warinda ari we bakwiye kugira umukuru w'igihugu. Igenwa rya Varisito Ndayishimiye rero ngo niryo ryamutuntuje. Kubona umuntu atazi kuvuga ijambo no gufata ingingo ariwe bashira imbere bitwaje amasezerano. Ivyo rero ngo vyabaye intandaro yuko Bunyoni aca afata ingingo yo kwisokora muri systeme ya CNDD-FDD ntiyasubira kwitaba ibikorwa na bimwe vyabo, aje gutegura uko ashikira intebe y'umukuru w'igihugu aciye mu nzira ziwe kuko yarabona ko ari kumwe n'abandi bitokunda. Mu kugabisha Bunyoni ko ingingo yafashe yo kwisokora muri systeme ishobora kumukorako, ubutumwa bwavuzwe na Reverano Ndikuriyo. Yavugiye mu ikoraniro rya CNDD-FDD ko ariho umuntu agendanirwa n'imiduga irenga 10 abihawe na systeme, none hageze ahavuga ko ivyo systeme bitamuraba. Ndikuriyo yaciye avuga ko uwo muntu ashobora kwakwa ivyo yahawe vyose na kare niwe asumvye abandi. Ico gihe benshi bibaza ko ari kavuga neva, mugabo ngo bwari ubutumwa bwagenewe Bunyoni. Nkuzi aho ubutegetsi buhobahoba, Bunyoni yaciye atangura kwegeranya bahoze bayoboka Nkurunziza abizeza ko ibibanza Varisito Ndayishimiye yabatse azobibasubiza ashikiriye ubutegetsi. Yongera kandi yizeza abo bahoranye muri Paripehutu FNL ko azoca bamapete yo ku rwego rwo hejuru nibemera kumushigikira mu mugambi wiwe. Uwo mugambi wa Bunyoni watumye bamwe bamufitiye inzika baronka ico bohera ko mu gutegura kumukura mu nzira. Amakuru adushikira akavuga ko hari abategetsi babiri bakomeye muri CNDD-FDD bagiye muri Tanzania kubwira Hussein Rajabu kicuka kimeze muri systeme kugira ngo agire ico akoze. Kubgayo masoko yacu ngo abo bategetsi ni General Alexandre Muyenge Bataziramana Alex Arongo yigeze kurongora ishiramwe ry'umupira w'amaguru nga mu gihugu cy'u Burundi. Ico giti akaba yaragiye kugira bizoze biramworohera kujabuka imibe z'igihugu mu ishusho y'inkino. Bikavuga ko Mana Alex ari mu bihangange vyegerera Rajabu ari kutopfa kumenya ko bafise ijambo rikomeye mu gihugu. Uwa kabiri yagiye mu gihugu ca Tanzania kubw'ikibazo ca Bunyoni ni Reverano Ndikuriyo. Amakuru akavuga ko uko bahabwa amabanga mu butegetsi bamwe no mu mugambwe ari ibiharuro vya politike bikomeye vyisungwa. Amasoko yacu akavuga ko Rajabu amaze kubona amazi yarenze inkombe yaciye ategura uko Bunyoni yokugwa mu gihugu bataramugandagura.
Ico gikorwa ngo cahawe General Prime Niyongabo ubwizigirwa bwa ngabo kwa Rajabu n'ubushobozi bwo kwanka ikintu ntihagire uwundi akirenga ko biri mu vyatumye amara ikiringo kirekire ngo mu burongozi bw'igisirikare. Amakuru akabandanya avuga ko Prime Niyongabo amaze kubwira Bunyoni kadahunza ashobora kugandagurwa, Bunyoni yaravyemeye. Harategurwa inzira yocamwe nkuko vyama vyakozwe iyo hari umuntu akomeye basabwa ko asohokanwe igihugu mwibanga. Amakuru akavuga ko Rajabu yari yamaze kuvugana n'abategetsi bakimwe mu bihugu vyo mu karere ka k'ubuseruko bwa Afrika ko bomwakirira Bunyoni nka kurya bakiriye abandi batandukanye bagiye barahunga igihugu. Mu mwanya hari harindiriwe abaza gutora Bunyoni rero bakamujabukana muri ico gihugu. Bunyoni yaciye yisubirako abwira Prime Niyongabo ko Rajabu yahengamiye ku ruhande rw'abashaka kumwica, kumukura mu gihugu vyerekana ko uwo mugwari we watsinze kandi yategerezwa kubahuza. Bunyoni ngo mu majambo yavuze yongeye koko aramutse asotse igihugu azoca yibagirwa kandi afise ibikomeye yakoreye igihugu. Ubutumwa bwa Bunyoni ko yanse gusohoka igihugu bumaze gushikira Rajabu ngo yaciye babwira ko bomukura kamaboko. Nkabazi ko Bunyoni ari umuntu w'intagongwa agoye guhanurwa, bari bateguye ko yanse kuva mu gihugu baca bamupfunga bakamwaka ivyo atunze nkuko Reverendo yari yarabivuze. Amasoko akavuga ko igikorwa cyo gufata Bunyoni cyawe Alexander Ikengurukiye batazira Nkoroka ndetse na Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Amakuru y'ibanga akavuga ko yatanzwe n'umwe mu begereye Rajabu akavuga ko Nkoroka na Kazungu bamenye ko hari ibihangange biriko birabikora ko mu gihe umuntu afatirwa mu ntara y'Ibitoke. Ngo yabonye Nkoroka na Kazungu baje kumutora carategura umutima ko agiye gupfa. Bamujanye kumupfungira mu biro bikuru vy'iperereza Bujumbura. Yaratanga yabonye Kazungu amuzaniye ivyo apfungura n'imiti kuko mu gipolisi mu Cibitoke bari bamuboreje gufa. Nkoroka nawe yamuzaniye impuzu zo guhindura kuko izo yari yambaye zari zuzuye amaraso zanatabutse. Mwiperereza hamaze iminsi 5, umunsi wa gatandatu Kazungu yaraje amusohora mugasha mubwira ko mutama mumutumye kumujabukana, ariko yabona ko bamujanye kumwica. Yamujanye mu Gatumba acamuha abamushikana muri Kongo. Amakuru akavuga ko ivyo vyose vyabaye Rajabu ngakiri mu mpimba nkuko amakuru abivuga. Aha rero tukaba turi kugaruka noneho kwihindagurika ry'uwo bita Nkoroka ndetse na Kazungu. Kubera ko bari bamaze kubona ko Kazungu ari umuntu muri systeme ntiyashotse hava yari samaje kugezaho Kazungu yahamusanze ngo yashaka ko boramukanya kuko baheruka amujabukana Kongo. Niyo yabona Kazungu aje n'abapolisi benshi akimushikira abamuhaye amakofa 2 n'imigere bamuntagwa hasi acabwira abapolisi ngo terura iyo mbwa muterere mu muduga. Akavuga ko atataho ibibaye atangura kwibaza ko Kazungu yoba yarahindutse. Ageze mu iperereza na Nkoroka rero yaciye aza Nkoroka agira Kazungu ashika kubita amucira amate mu maso. Weekend ho yabona Kazungu amusubije telefone, ubwo nyene Rajabu acaramuhamagara yashavuye cyane aramutukagura amubwira ko yashatse gukoresha abo yatumye amakosa bivuye ku kwijajara. Ngo vyagenze uko rero no kuri Bunyoni hari uwamuri yakara ko harungiswe Nkoroka na Kazungu acarabona ko Rajabu yamukuye kamaboko. Bunyoni nkuzi ko bigenda yaciye aje habona kugira ntibaze kumurasa bamwagirije ko yari yahunze. Amasoko yacu akavuga ko Bunyoni adapfunzwe n'ubutungane ahubwo apfunzwe nk'igihano cyuko yanse gukinjura bigishoboka ari naco gituma ivyimburano ziwe ngo vyagiye birafatwa nk'ikinamico. Akaba kandi hari n'amakuru avuga ko Bunyoni ashobora kurekugwa amaze gushikana imyaka yo gukukuruka atajamba gifise mu nzego ariko bakamureka namwake amapete kugira ngo azosazane iryo teka. Ngabo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafyinda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barambo bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbebe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV rero Imana iba hezagire mu bikorwa byanyu vya misose muriko murakora.